Peace International TV mwihutire kugira subscribe mubandanye mwibonera ibikorwa vyayo mubandanye mwibonera ibikorwa vyayo. Indirimbo yanje ya mbere yitwa Agashahara iri kuri shere ya Rukinzo band niko navuze ko ariyo ndimwe narimwo cyane uretse ko ubu niyo nkoye. Urafise channel ya YouTube? Ego. Yitwa gute? Yitwa Issa Nis. Pour le moment hariko indirimbo zitatu, hariko Save the Children, hariko nkumbo y'u Burundi, hariko n'indirimbo yitwa Gasuzuguro, hariko audio uretse ko ubu ntuze video iri kwirakogwa hariya muri maison de production inanga videos. Yeah. Ongera agashahara leta muvyeyi w'abarundi abana bawe bishwe n'ikigoyi kandi amashure bize nk'abandi. Ongera agashahara leta muvyeyi w'abarundi abana bawe bishwe n'ikigoyi kandi amashure bize nk'abandi. Salut à tout le monde, c'est Pascalinda la slameuse. Nyuma ya kamera ni Papitex Galaxy S123. Je ne sais pas. Hama tuta ntabarambiye murabona ndi kumwe n'umutumire akiri muto cyane yuzuye impano nyinshi. Reka ndamuhe kaze abakira. Murakoze cyane. Amazina yanje ni Ndayisenga Issa Nis ngira niryo benshi basanzwe banziko. Yeah. Issa Nis abavyeyi baba bakwise gute? Abavyeyi banje banyise Ndayisenga Issa. Ego. Uri mu musulman? No ya naranyereye gatoya mugasi nanyereye ahubwo naravyutse ndavayo ubu ndumu katolika. Ego. Bon, il faut être fier no vyita ko wanyereye kwe kwibaza ko wanyereye. Harabibaza ko noba naranyereye mugasi ivyo ahubwo navuze naravyutse ubu ndumunyenkomezi. N'abamizirima nta nkomezi bagira. Sinzi kuko ico gihe je nkiriyo ntazo nari mfise ariko ubu je suis fort nawe urabibona. Umva ni vie privée yawe sinoza kubigaruka ko ngomvuga ngo wavuye kubera iki canke bon impamvu nizi wawe bako iciza nuko twese dusenga Imana imwe. Hama Issa Nis ndakoze ukiri mutoya sinzi ko wabunzi. Ndakoze cyane urabizi na nari mutoya canke yagiye turi kuri generation. Nibaza ko twari kuri generation imwe n'abantihenze. Issa Ruyigwa je abanyaruyigi bose nkunda kubita le Ruyigwa ndakunda abanyaruyigi cyane n'abantu bafise umutima w'urukundo dan bari cool n'abantu bafashanya entre ba ego kandi abantu bafise talent cyane sivyo Issa? Ego cyane aho ntiwihenze kabisa nivyo n'ibintu bigaragara cyane nubwo kenshi usanga impano zabo menga barazinyegeza ntizikunze kuja habona sino zirahari wishikiyeho canke ukaraba ibikorwa vyahura zibona. Yeah. Wewe impano yawe wahisemwe kugaragaza niya? Impano yo kuririmba beshi baranzi indirimba harabazi peut-être indirimbo ziwanje ariko batanzi barazi abandi bakabarambona muri karaoke cyane nubwo ubu nsa n'uwabikuyemwe akarenge bukebuke. Imbere yuko uramutse abakunzi ba Peace International TV nashaka ndakubaze kubera iki wahisemwe impano yo kuririmba? Nahisemwe impano yo kuririmba peut-être bivanye naho nakuriye bivanye n'abagenzi banje je nakuriye mu Ruyigi nyene nkuko nawe ubizi. Umugwi wa Peace and Love wari hariya bataratangura no kugira amaregistrement y'indirimbo narakunda Bosco ukuntu yaririmba nkumva vraiment ko
yarandespira dimwe yarandespira camora n'abagenzi banje bo muri Hopus Dave nabo bakunda kuririmba duca tuja hamwe reca nkurira yo maze kumanuka ibujumbura nje kwiga cashikira muri Centre Jeune Kamenge ndabandaniriza aho bice biraryoha abagenzi biwanje bose barabaririmbyi novuga nk'abo twari kumwe duca tugira n'umugwi witwa Rukinzo band n'ubura cari kukivuretse ko Jenny yo nkoye kubera nabona ko inzira ndiko ndafata niba nariko nje Gitega bo nkabona bariko baja mu Rumongo urumva bica bisaba kuhindura kuko ntimushobora gufata direction zibiri muri ko muja hamwe Issa Nis nje ndakunda umuntu aramutse abakunzi bacu akoresheje voice nimbugira gute ukompoza Peace International TV I don't know uramutse abakunzi ba Peace International TV mumviriza akaji kawe Peace International TV mwihutire kugira subscribe mubandanye mwibonera ibikorwa vyayo mubandanye mwibonera ibikorwa vyayo tuzogira featuring cyane kandi no binezerere gurabizi nawe ako je nkora slam Ibisilamu nantuze birajana kuko Islam uri kuraraba gato irahakwa kwegerana na hip hop muga twe turabarundi urazi ko mu ntuze mu mico y'ikirundi Islam novuga ko iriyo irasa nakazehe kagomba gusa no gucura intimba gato yasinzi. Issa Nis indirimbo ya mbere yawe ni ya indirimbo yanje ya mbere yitwa Agashahara iri kuri shere ya Rukinzo band niko navuze ko ariyo ndimu narimwo cyane uretse ko ubu niyo nkoye urafise channel ya YouTube ego yitwa gute yitwa Issa Nis pour le moment hariko indirimbo zitatu hariko Save the Children hariko nkumbo y'u Burundi hariko n'indirimbo yitwa Gasuzuguro hariko audio uretse ko ubu ntuze video iri kwirakogwa hariya muri maison de production inanga videos ndumva umaze kugera ku bitari bike ufise EP canke urafise album album ndiko ndayitegura ngeze ku ndirimbo ubu indirimbo zimaze kuba ziri disponible ni zine mu minsi izindi zitanu zirashobora kuja habona ngira nzogaruka ndabasaba umwanya canke tugire tudazishira habona ego Peace International TV turi ngaha kugira ngo umuririmbyi wese canke umuntu wese afise impano turondere tumufashe canke dufashanye hama nihe ndirimbo yawe muri zo umaze gukora yakunze kurusha izindi indirimbo yakunzwe gusumba izindi nibaza ko bivanye na situation yarimwo ni indirimbo yitwa Gashahara indirimbo yaje muri 2015 yavuga ibijanye na harmonisation des salaires muri buka ko gihe hariko haravugwa cyane 2014 2015 hariko haravugwa amagreve cyane yabigisha basaba ko leta yo batunganiriza bakanganishirizwa imishahara n'abandi cyangwa indirimbo yitwa Agashahara iyo ndirimbo yarakunzwe gose nararose amakomantere menshi abantu benshi bantera intege kandi urumva yari n'indirimbo ya mbere cyane ndabona ati vya bintu ndiko ndakora wa muziki ndiko ndakora sindiko ndatamba nirorera kumbe hari habashobora kuba bakunda ibikorwa byanje kandi ubutumwa ndiko ndatanga burumvikana hose kandi ico gihe baciye batunganirizwa ubu nibaza ko babaye mpe satisfait peut-être mu majambo make uravuga ati ijwi ryawe ryarumvikanye ego ivyo no bishingire ntaye nibaza ko ico gihe ngira iyo ndirimbo peut-être arabatashobora kumenya ko ari je guko nta masanamu ifise ariko iyo ndirimbo barayumvise cyane none wewe kuvuga ko ijwi ryawe rishobora kuba ryarumviswe wewe waragiye muri ministère jeje ibyo bakozi n'akazi uraraba umushahara w'umwe wese oya kanini nisunze ivyo twumva ku radio vyaravugwa cyane ku radio bikavugwa cyane mu bimenyesha makuru niki yari inkuru igezweho iri actualité mu ico gihe ca 2014 ya 2014 2015 no munsi yaho gato imbere ndetse n'inyuma yaho vyagiye birakurikira kuri wowe
uvuga ati ijwi ry'umuririmbyi ijwi ry'umartiste rirashobora kugira ico rihinduye muri societe rikagira impact. Ego cyane kubera uri kuraraba abantu iyo bagiye hamwe ngo bavugire hamwe kandi nibavyita ubusimbira hamwe ariko umartiste n'umuntu ashoboye kuvuga ikintu gishika kure dufatiye nuko mu mico n'imigenzo y'abarundi kuririmba usanga vyari mu migenzo kera bararirimba banezerewe bararirimba babaye bakaririmba hariho utuzehe bari ku kazi bagakora neki mu gihe bariko bararirimba rero vyaratuma ijwi ryabo rigera kure gusumba yaho bariko baravuga kuri kuraririmba umuntu aragira intuzeye arumviriza neza ikiri mu ndirimbo bivanye n'ingene imeze hama akagira ico yumvise n'ico asigaranye. Okay, wo ducishiriza ko gatoya ku batarumva iyo ndirimbo agashahara. Ongera agashahara leta muvyeyi w'abarundi abana bawe bishwe n'ikigoyi kandi amashure bize nk'abandi. Ongera agashahara leta muvyeyi w'abarundi abana bawe bishwe n'ikigoyi kandi amashure bize nk'abandi. Yeah. Okay, none ndumva rimwe amajambo meza biraryoshe vyerekana umutima w'urukundo ufitiye abarundi n'abarundi kazi. None kuri wewe uravye amikoro ya leta yacu urabona ko hamwe yozirongereye imishahara yuko amafaranga yoboneka. Ico kibazo kiragoye kwishura kandi kiroroshe kwishura. Ivyo bimeze nk'umudandaza n'umuguzi. Umudandaza ariko aradandaza ikintu akeneye le maximum possible. Akeneye vyinshi bishoboka. Umuguzi nawe akeneye bike bishoboka. Urumva rero ngaho ico kibazo kiragoye kwishura. Gusa leta iravye amikoro ibifise karabana ntuze na niveau de vie n'ingene abene igihugu basanzwe babayeho yo niyirabe kavuga ati birakwiriye ko bigenda gutya mu gihe ataco vyo kwica tuyibongeye no mu gihe ataco vyo kwica tutayibongeye ni bararaba bakapressya bakavuga ati igikwiriye niki. Tukiri kwishure umuntu abafise tukiri kwishure menga turiga kugira tuzoronka akazi. Sinzi nimba ibintu ba warakwirikiranye ku ishure ko ari byo umuziki tushira kote mu byo ubona warakwirikiranye ku ishure hariho ico biriko birakungura mu buzima. Iyo sije tuyishikiriye ngira abantu benshi hari abava bantera amabuye ko bumvise puhuro mama ingene mbayeho nivyo nize mu bisanzwe je nize amategeko nize duruwa muri kaminuza y'u Burundi ariko ubuzima mbayemwe uno munsi nibaza ko buri MP differa kubera mbayeho ubuzima bwa entertainment nibwo novuga ko pour mu mabuntu nze urumva ko amategeko na divertissement menga nta hamwe bihuri. Okay, donc wahisemwo rero entertainment ariko jambo na hakiri abantu barenganywa wahisemwo kujuja muri entertainment rero deja usanzwe umuntu avugira abantu none kwiki wahebye droit. Oya sinayihevye hubwo igisata c'amategeko bimeze nk'ingoma. Ingoma urashobora kuba uyitunza ariko udafise aho yivugiriza ucubanza ukagenda ukayibika mu gihe uburose access canke ukaronka aho yivugiriza ugaca ushobora kuyivuza mu gihe rero utabura haronka ucubanza ugatekereza ukarindira habonetse ugaca uyivuza bose bakavyumva. Voilà, tuje ku ndirimbo yawe shasha agasuzuguro wayanditse kubera je mu ndirimbo zanje ukuntu ndika misi yose nandika ubuzima mbasanzwe mbayemwo ivyo mbona canke ivyo ibiriko biraba ku bagenzi banje. Ningarutse gato teme agasuzuguro dimwe uri kuracumva gutyo navuga ko ari ama etape y'intuzeye bihera ku akagaye gaheze hakaza gakengere hama vyanse gose hagaca haza agasuzuguro ko mu migenzo ya kera umuntu agusuzuguye yakwabirira umugore agaca afata icumu giwe akarishinga imbere y'intuze ata ntumwa kwa wari baragusuzuguye canke barakugaye.
sije basuzuguye nakubwiye ko ibintu je mvuga ari ivyo mbona canke ibinshikira canke ivyo mba nsanzwe mbayemo. Rero ntiyabuze umuntu yaba yarakwinjiriye rero ugasanga icumu yarashinze. Ni kubera waciye unciramwo si ivyo navuze je ugwanje ntigwinjirwa kubera ndi umugabo w'ijunja n'ijambo nta muntu ashobora kwinjira mu rugo iwanje sino yo hasiga amabwene. Umugabo w'ijunja n'ijambo gute koko je mbona ukiri muto gose kandi tukana wowe umugabo w'ijunja n'ijambo gute? Urabibona ngaha? No, ibyo ntibisigura yuko ucuba umugabo tumumenya mu rugo iwiwe, ajya umugabo azwi mu rugo iwiwe, umugabo si hanze y'urugo. Mais ça c'est ta vie privée. Tuvuga twigumira muri entertainment, urazi ko umugenzi ibyo ntaguke bikenera canke nzobikubaza. Hari indirimbo wakoze yitwa Save the Children. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Ni nayo yatumye nifuza ko tuganira. Save the Children, ndakunda abantu bakora ibintu bijanye na humanité, système humanitaire bafasha abandi. Nikihe inspiration yagutumye wiyumvira kwandika iyo ndirimbo ndetse ko nayikorera n'amashusho? Kuko gukora amashusho si ikintu corosha. Wari ufise iciyumviro icahe? Uragize neza cyane kumbaza ico kibazo. Ijya ndirimo bisanzwe mu kuyandika ntavyo nigeze ntegura nta n'ivyari bindimwo ni kwa kundi nyene na urakunda guca muri ville ukabona bajya abana basaba mwibarabara ukabona ico gihe nari mvuye mu kiganiro ku radio ndiko ndaduga kuri bus ndabona bajya abana ingene babayeho uwo munsi naravyumviriye ko cyane numva ijwi ringumyemwo ubwo nyene je kubera ukuntu nsanzwe nandika indirimbo sinje hano ngo nicare niyumvire mba ndiko ndatambuka canke ndyamye ngize gute nkumva ururirimbo ruranjemwo iyo ntafise gitare hafi cantora telefone nka registra ngaca ngenda kuri gitare ngaca nameriyo uwo munsi rero iyo ndirimbo yangumyemwo ndi muri bus bingumwamwo gucyo nshitse muhira candatora gitare indirimbo candayandika nko muri 30 canke 20 minutes nari ndayihejeje candagenda ndondera umugenzi wanje yitwa Ivan Pro Iva aca mfasha gushiramwo ibisigaye duca turayarogisira indirimbo iciba ukwiri no munsi. Ijya ndirimbo rero mu bisanzwe ni true story guhera ku ntango gushika ku iherezo uyumvirije neza urumva ko ibintu byose ari bibaho kandi nubu uwari we wese abona ahaciye. Okay, je ndizera ko Save the Children ni indirimbo nziza cyane ama organisation ama ONG ashobora gukoresha kugira ngo itange iyo message kugira ngo abana bo Burundi bafatwe neza kandi ndanatumirira ama ONG bajeje agateka k'abana. Iyo ndirimbo ni indirimbo nziza muzohore muyikoresha na nawe nyene mu support comment dirais-je sponsor kubona arigize ico ciyumviro. Dusa n'abarangiza Issa niki wohamagarira abajeje agateka k'abana na cane ko turi mu gihe cyo kwa abana batangura ishure barakenera ibikoresho byinshi cyane ndetse umuntu wari we wese niki wo muhamagarira? Ikintu nohamagarira umuntu wari we wese yo kwitaho ni kubona umwana wari we wese nubwo atari wiwe afate kwari wiwe kuko umwana ubuzima basanzwe abayemwo subwo yitorera we aravuka akabwisanga yisanze mwibarabara canke akisanga muri etage canke akisanga he we nta ntuze ntashwa abafise uko avyisanzemwo ni kwa bibamwe dufashanye canke dukorane twese kugira ngo turabe ko abana bo kwiga atanumwe asubiye inyuma ko atanumwe asigaye inyuma kuko aba bana uyu munsi umuciye ko mu modoka ariko arasegerereza canke ariko agira gutya ejo umuciye ko ryari niyakura azokurana uwundi mutima guko umwana akuriye mu nzu n'ukuriye mwibarabara ntibakura kumwe umutima uravamwe ugahinduka akazohava kura afise umutima novuga agatima tare umutima utameze nk'umuntu usanga afise umutima utagira impuwe guko nawe nyine aba yarazibuze aho aba yarakuriye niki nta muntu numwe yarigeze amubwira ko impuwe. Muri yo ntumbero nyene nashaka nsabe umuntu wese afise umutima wo gutanga nawe ubivuge ububwira abandi bantu tugira initiative yo gufasha uwe abavyeyi bifise baza baramuzogura ibikoresho by'abana ariko ubu ari abana
gushikisa batamenya ko bazoja kwishura canke ko batazogenda wumva keneye gufasha ashaka kugura ikaye akaba atafise umuntu yoyiha je warashaka kundondera warashaka kukurondera hama tukarondera abana tubiha je nsanzwe narabitanguye deja bashaka kubimpa hama amen hama Issa se n'usezera nakahe kajambo wabwira abakunzi ba PITV ikintu nabwira abakunzi b'iyi televiziyo no gukunda ivy'iwacu ico cyo nyene nibaza ko gikwiye tugire subscribe kuri chaîne du partage ibiganiro vyayo hama dukunda umuziki w'iwacu dukunda karanga kiwacu dushike kure ni Issa Nis abakunzi b'umuziki na cane cane n'imvokera zo mu Ruyigi no jeune marié akiri muto kandi afise impano mumushigikire nkuko musanzwe mushigikira n'abandi. Alors yari Peace International TV ndabashimiye ko namwadukurikiranye Imana ibahezagire murakoze.